Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yije kudushikira nuko umushinga amateka agatorwa asajije gufata ingingo ikomeye cyane bivanye n'ibiriko biranga mu gihugu cacu Burundi ku bintu bikomeye cyane biriko biribonekeza mu mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL nyuma yuko gushikungu hatanzwe itegeko ryo kugandagura nanone abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikaba byabanye mu nyuma z'uko iyo ngingo yoba ifisemwo uruhara n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agatorwa rero aje gushikiriza amajambo akomeye cyane na nyene tujya tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndabwira ukuri ibigiye kuba ngaha mu gihugu cacu Burundi umwanya ku mwanya umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye guhura n'akaga gakomeye cyane mu nyemerere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikireka rero tubirenda guhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini abatwumviriza muherereye irya nino mu karere kibiyaga binini namwese muri ngaha mu gihugu cacu Burundi. Reka nsubire ndaguhe kaze kuri wowe wumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero nsubire ndagukangurukiye cyane tuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba ubone ko musi video urabanditse ijambo sabone fyondeko uracabona arakazujyana nyene fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agatakazi na muntu mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ingingo nkuru tuzazifatira ku makuru akomeye cyane yishije kudushikira agatorwa Sona General Prime Niyongabo nyuma ya leta zunze ubumwe za Amerika babajeje nanone gufata ingingo ikomeye cyane ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero General Prime Niyongabo yubaje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yo guhabwa gasobo na President Joe Biden wa leta zunze ubumwe za Amerika bivanye n'umugambo ukomeye cyane nanone wo gukura ko intwaro yegatoreye Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Niki rero General Prime Niyongabo yobagiye guca ashirwa mu ngiro nkuko yahora yagereza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuvuga ariko atagushira mu ngiro. Gushika rero hakaba ariko haribazwa nanone agatorwa nanone umushinga amateka akomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi ubwo yoba atanguye kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye umwanya ku mwanya ariko arashikiriza amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biboneka yuko atabwoba afise. Agatorwa rero gushika ubu ngo murazi yuko yahora ari igihangange aho gushika ubu rero Nyenicubahiro agatorwa agiye gufata ingingo ikomeye cyane nkuko wenyene yabitangaza. Ndibutse yuko gushika ubu ngo ingoro z'umugambwe CNL hatanguye kumvikana yuko zimwe ziriko zirasenywa na cyane ko abanyamugambwe CNDD-FDD bo nyene bategerezwa yuko umwene igihugu wese nga mu gihugu c'u Burundi yo ategerezwa kuba nanone umudede. Niko rero amasoko yacu avyemeza kuko nanone zimwe mu ntwaza ngabo zaduhaye amakuru umugambwe uri kutegetse wa CNDD-FDD zitomora amasoko yacu rero akemeza amajwi akomeye cyane ajeje kudushikira tugira ngo twumvirize muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye munyuma tukaza kugaruka dusasangura ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Reka rero izere ko aje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo. Reka tubanze dutangurire kuri aya majwi nanone aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yamiriza hamwe n'umugambwe wiwe ngo kuko ngo bariko barica igihugu ngo nayo ubundi ibintu aho bigeze uno munsi ngo birasize ubwenge kuko biteye ubwoba n'agahinda. Janete Kamikazi urakenuye ingingo iherutse gufatwa n'inama shikiranganji yo gusubiramwo amafaranga leta ikoresha hamwe no guhagarika bimwe mu vyari byarategekanijwe gukorwa muri umwaka wa 2023 ngo n'ikimenyetso cerekana ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi. Ukaba ari umwihwezo wa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Naho muri Parseme bashimiye iyo ngingo
uwanonosoye ibijanye n'ubutunzi avuga ko iyo ngingo yonyene idakwiye, ahubwo abategetsi b'u Burundi ngo bakwiye kugabanya uburyo bakoresha harimo n'ingendo zidakenewe. Bamwe mu bumvise ivyo vyashikirijwe na Parseme bashikiriza ko ivyo vyifuzo bigoye ko vyoshigwa mu ngiro, mu gihe umukuru w'igihugu hamwe n'umutambukanyi wiwe aribo bafata iya mbere mu ngendo bakora mu bihugu vyo hanze, ubutunzi bw'igihugu bukahatikirira. Inkuru twateguriwe na Dondo Jemba z'umutima. Inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu w'indwi twaraye dusozereye yapfunditse ko ata miduga ya leta izosubira kugurwa kiretse iyo mu gipolisi, igisirikare hamwe n'iyo mu gisata c'ubutungane. Hakaba harafashwe kandi ingingo yo gusubiramwo amafaranga leta ikoresha hamwe no guhagarika bimwe bimwe mu vyari vyarategekanijwe gukorwa muri uwo mwaka w'ibihumbi 2023. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere, uwurongoye ishirahamwe Parseme ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kw'iterambere rirama, yamenyesheje ko kubona hafatwa ingingo nk'iyo ari ikimenyetso cerekana ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi. Faustin Ndikumana aramutswa Parseme avuga ko bashimye iyo ngingo. Leta y'Uburundi yaragize gusubiramwo integuro y'amafaranga leta izokoresha umwaka w'itariki yo ku Gifaransa, kandi ibahaje gusohoka icegeranyo raporo trimestrielle y'amezi 3 ya mbere uyu mwaka w'amafaranga leta izokoresha. Bwa mbere ho kubona iyo leta ibaye twitwabishima kandi twari twagisavye, urabona yuko ivyo kwerekana yuko Burundi buri mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe. Ivyo rero leta ni ukugenda kugira hace hafatwa ingingo zindi zidasanzwe mu guhindura ingene abantu bagigenza cane cane mu baturongoye, kuko bibandanije uko biri turashikanye n'ivyavuzwe ati haragarikwa inyubako binabiriya dutera ahantu cyo bita investissement umengo irikira genda isubira inyuma nkuko ya neguro twayisomye kiriya gihengeri c'imiliyaridi amajana 7 haca hiyongera ko miliyaridi amajana 9 yitezwe mu mfashanyo, nuko hari miliyaridi 1,600 burya bitaboneka neza. Imiliyaridi amajana 7 utabona izo yakura, imiliyaridi amajana 9 uziteze mu bagufasha, twarabona yuko nayo amafaranga bafasha tubafite ya mbere habonetse make cyane. Cyo tubona nibavuze amadovize biguma ikibazo cyabaye ndase. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme abona ko hari hakwiye gushingwa umugwi w'abahinga wo kwihweza ingene amafaranga ya leta akoreshwa, hakigwa kandi ingene hoboneka amafaranga y'agaciro. Hari hakwiye kuba umugwi w'aba-expert ukomeye usubiramo kuraba ibintu, kuraba neza amadepanse leta yakoresheje no kuraba amadepanse, kuraba neza amahera aja mu bintu bimwe bidafututse. N'ubu ndiko ndabisubiramo, nta mafaranga miliyaridi 100 aguma aja mu bintu byo gufasha amakoperative n'ibiki, igihugu kigeze mu by'ubutunzi aho kigeze no munsi. Leta idashyizeho umugambi w'ingene kuboneka ingene amafaranga ava hanze yinjira muri iki gihugu nk'uko ibindi bibikora, igihugu kiraza kukigora kuva muri izi ngorane. Izi wanza kuzivamwo ngo amafaranga y'amatagisi y'amakori dutoza ngaha, amakori leta itoza ngaha n'amafaranga y'amarundi. Amafaranga y'amarundi rusinzi yuko tuzojana kuriha mu Bushinwa, mu Bufaransa, muri Turiki cyangwa ibyo tugiye kurangura byose, kandi ubona ibyo dukeneye ngaha byinshi biva amafaranga y'agaciro. Naho muri Parseme bashima iyo ngingo, uwo yanonosoye ibijanye n'ubutunzi avuga ko iyo ngingo yonyene idakwiye, ahubwo abategetsi b'u Burundi ngo bakwiye kugabanya uburyo bakoresha harimwo n'ingendo zidakenewe.
ibintu usanga amamisiyo utavanako abirirwa ruguru bagira gute bijya n'ibintu byose byerekana ko bataratahura neza amafaranga ya leta igeze gukoreshwa atariko aratashishagurwa. Ikindi ni uko gutegura amafaranga rizokoresha mu mwaka uza yitonderwa bifatiye ku kwigora turiho kugira ntazara amayeri yo gusesagura amafaranga ya leta ko nugira ca garagara. Hanyuma na politiki y'urwanda giturinde abanyoza batuye igihugu isubikaruke. Bamwe mu bumvise ivyo vyashikirijwe na Parsem bashikiriza ko ivyo vyifuzo bigoye ko vyoshirwa mu ngiro mu gihe umukuru w'igihugu hamwe n'umukenyezi wiwe aribo bafata iya mbere mu ngendo bakora mu bihugu vyo hanze ubutunzi bw'igihugu bukatikirira. Urakoze Dondo Dimba z'umutima. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bararajwe ishinga no gwaruka rw'imbonerakure ruguma rwibonekeza mu makarashishi rwambaye impuzu za gisirikare mu gihe izo mpuzu zari zarabujijwe. Ikigeretse ko izo mbonerakure zikaba zihagarika abanyagihugu mu masaha y'ijoro. Mu bwoba bwinshi abanyagihugu basaba ko izo mbonerakure zokwakwa iyo myambaro ya gisirikare. Abandi banyagihugu bakabona ko akajagari karangwa ku ntwaro ya CNDD-FDD kazorangira aruka abanyagihugu bahagurutse kugira biyambike agateka. Ninete Nancy Mutoni niwe yaduteguriye ino nkuru. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu baho mu ntara ya Kirundo, ivyo bikorwa by'amakarashishi birateye ubwoba, kenshi bikaba bikorwa izo mbonerakure zambaye imyambaro isa n'iya gisirikare mu gihe bizwi ko iyo myambaro yabujijwe kucitwa umunyagihugu asanzwe. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bikuru bya gisirikare c'u Burundi ku igenekerezo rya 4 Nyakanga 2023, aho muri iryo tangazo bavugamwo ko uwufise iyo myambaro isa n'iya gisirikare ategerezwa guca ayitanga yihuta ku bajejwe umutekano bamwegereye. Abanyagihugu rero bo mu ntara ya Kirundo bagatangazwa nuko izo mbonerakure zo mu Kirundo zitigeze zitanga izo mpuzu. Aha bakagaruka ku mukuru w'imbonerakure muri komine ya Kirundo Macumi Pierre, wewe azambara no ku murango izuba riva, akaba arizo yari yambaye na hirya yejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 Kigarama 2023, aho avuga ko ariko aragendera amazone agize iyo komine. Abanyagihugu basaba ko izo mbonerakure zokwakwa iyo myambaro isa n'iya gisirikare. Dutega amatwi umwe mu banyagihugu baho mu Kirundo twashoboye kuyaga, aho hagirwa ko avuga ubwoba bafise kuko izo mbonerakure zibatera no mw'ijoro. Ijwi ryiwe ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe. Ababajwe no kubona imyambaro ya gisirikare imbonerakure ziri kuzambaye. Izo myambaro tukabona yuko gutwara imbonerakure muri komine ya Kirundo Macumi Pierre ariwe acimbere abarongoye bose. Rero biratubabaza cane kuko n'ikimenyamenya no gusanga bene igihugu bagendana ubwoba bwinshi. Bamwe bakaja mu bayo bazambaye bagatera ubwoba abantu, ugasanga rero nka bene igihugu bamwe bakaryama 12 kubera gutinya izo mbonerakure zambaye izo mpuzu z'igisirikare. Usanga rero benshi rero bazambaye, ugasanga bategereye nk'abantu bakibaza yuko bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Twasaba rero yuko ababijejwe bagiye kubibabura amatara yuko abo bantu basubiza izo mpuzu. Itangazo ryarasohotse ariko ntibigeze biyumvira yuko izo mpuzu bazitanga bazimanye mu mihana yabo, mbere zimwe zimwe ugasanga biteganira bazambaye. Twifuza rero yuko bozisubiza kuko nizo bakoresha mu gukora ibintu bitajanye n'amategeko. Abandi banyagihugu twayaze babona ko akajagari karangwa ku ntwaro ya CNDD-FDD kazorangira ari uko abarundi bose bashize ubwoba bagahaguruka kugira biyambike agateka. Mu ntara ya Rumonge haravugwa ingoro y'umugambwe CNL ku mutumba Ruringe wa komine Muhuta yabomowe mw'ijoro rya hirya yejo ku igenekerezo rya 16 Kigarama umwaka wa 2023. Abayibomoye ntibashoboye kumenyekana, ariko hikekwa cane ko arugwaruka rw'imbonerakure zo kuri uwo mutumba, bakaba banagiye basahuye bimwe mu bitungwa vy'umunywanyi w'uwo mugambwe CNL. Abanyagihugu babona ko indiane za politike zitagiye korohana rijya imirije amatora, bakavuga ko abarundi bose bakwiye gufatana mu nda kugira bikure ko iyo ntwaro irangwa n'ubugizi bwa nabi gusa. Inkuru dukesha Mihigo Pierre.
iyo ngoro y'umugambwe seneri yabomoye hagati y'isaha 5 n'isaha 6 z'ijoro. Ababomoye iyo ngoro bakaba bayibomoye yose gushika hasi, n'amabati yarayisakaye akaba yatowe hasi. Nuko amakuru adushikira abivuga, ababomoye iyo ngoro ntibashotse bamenyekana, ariko nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba, iyo ngoro yabomowe n'ugwaruka rw'imbonerakure ruhurukiye mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ivyo bikavugwa n'abanyagihugu bafatiye kutihanganiranira mu vya politike kwibonekeza mu gihugu, eka n'izo mbonerakure kuri uwo mutumba zikaba zaba zigamba ko ata munywanyi wa seneri zikeneye kubona kuri uwo mutumba, aho zinacishamwo zigatera ubwoba abanyagihugu mu kuvuga ko umunyagihugu atazoba arinjira muri CNDD-FDD igihe c'amatora azibonerako. Twabamenyesha ko abo babomoye iyo ngoro y'umugambwe seneri bagiye basahuye ibitungwa bigizwe n'intama 3 z'umutamakazi asanzwe anahurikiye muri uwo mugambwe seneri. Muri izo ntama imwe ikaba yaratorotse abo bagizi ba nabi isubira inyuma, aho mu gatondo basanze ifunze igicupa ku munwa. Biboneka ko abasahuye ivyo bitungwa bagaragaza kuzifunga ivyo bicupa kugira ntizabire muri iryo joro. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba, kuko uko kutihanganiranira mu vya politike ushobora gukwega akarambaraye harimo gusesa amaraso, nk'uko izo mbonerakure za CNDD-FDD zama zibikora cyane cyane iyo hageze amatora, kugira zitere ubwoba abo mu yindi migambwe utavuga rumwe na CNDD-FDD. Aho banyagihugu twayazi bavuga ko abarundi bose bakwiye gufatana mu nda kugira bikure ko iyo ntwaro yama irangwa n'ubugizi bwa nabi gusa. Mihigo Pierre ndagukengurukiye. Inyuma y'akaruhuko bagira baduhe mu buhinga bw'ivyuma, duca tubandanya n'amakuru twabateguriye kuri radio Haguruka. Twebwe nk'umuryango w'inshuti y'abanyi n'abagenzi turasakasatiye umushikiranganji w'ubutungane barabe iyo dosiye yo muri 2012 ya Nyamwema, barabe abapromoteri bishe Nyamwema hanyuma inosaba mutezurire. Turasakasatiye kandi abajejwe amashirahamwe aharanira ubuteka bw'azina muntu cyane cyane y'abafungu. Turatabaje Habonimana Jean-Marie arongoye ishirahamwe Tabariza n'abandi amasentehashi n'abandi na Kizigenza w'igihugu nyakubahwa perezida bagira ico bakoze kuri iyo dosiye ya Bigirimana Ferdina, babohore Inosa kuko acazira umuhungu wa Ferdina. Yego, hanyuma n'abandi bose bafungiwe ubusa bafunzwe mu karenganyo babakuye mu busho baje kuvungirayo, ubwo buzoba ari ubutungane. Murakoze. Haguruka Abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba, bakica, bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya, turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu, zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwama twitangira abanyagihugu, twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera Abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihura, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo Barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka, ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza.
navyo nyene mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru abigisha b'abakutsa kivi mu biro vy'indero vya komine Mutaho intara ya Gitega basaba guhabwa udufaranga twabo baheraniwe bakiyamiriza kandi ibyo bita amasezerano y'akazi basinyishijwe bibaza ko bigiye kubazanira akarusho ariko bikaba vyarunyutse kuko basanze n'udufaranga bahora bahabwa twaragabanutse. Abo bigisha baragabisha ko ivyo guhembwa bidatunganijwe neza igice ca kabiri c'ishure bazoca bahagarika akazi. Abandi banyagihugu bavuga ko igisata c'indero kiriko gihura n'ibibazo bidasanzwe kuri no ntwaro ya CNDD-FDD. Inkuru na King Breze Iranzi. Abo bigisha b'abakutsa kivi muri ivyo biro vy'indero vya komine Mutaho bavuga ko bama baheranirwa amafaranga yabo baba bakoreye, bakagaruka no kuvyabaye mu mwaka w'ishure uheze aho bakoze umwaka wose ariko bikaba vyarangiye baheraniwe amafaranga y'ukwezi kumwe bategerezwa guhabwa angana n'ibihumbi 55 mu mafaranga y'amarundi. Bakababazwa nuko bama bataronswa amafaranga yabo mu gihe abavyeyi barereye kuri ayo mashure baba bahejeje kuriha amafaranga yose. Abo bigisha bakabandanya bashikiriza ko bari biteze ko basinyishijwe amasezerano y'akazi ico bita contrat de travail mu kinyamazuru kugira baronke akoyoko, ariko basanze vyunyutse kuko ayo masezerano y'akazi baheruka gusinyishwa ataco abamariye canke yabunguye mu vy'agashahara. Dutega amatwi umwe muri abo bigisha b'abakutsa kivi kuri mikro za Radio Haguruka aravyigana. Twahisemo guhindura ijwi ryiwe kugira tumukingire. Abakutsa kivi muri komine Mutaho turi n'akabanangira kumenyesha ihohoterwa turiko turakorerwa mu mwuga rusanzwe turiko turarangura. Turi ntumwe turiko tubitangira igihugu ariko izacu bikaba bikava mu nzira. Umwaka uheze twebwe twarakoze umwaka wose turawurangiza ariko icavuje yuko duharira ukwezi kose kushirako 5,000 z'ukundi kwezi bataduhaye bariko baduhaye umushahara umwe, ubundi nawo bawuduha abamwe 5,000 bariko badufitiye 5,000. Ona mu mwaka dutanguye ako tutakoze turasubirira twibaza yuko ibintu aho bizohinduka ariko haguhinduka byateye ibisubira inyuma. Aho ni mu gihe umuntu wari we wese agiye guhembwa asanga udufaranga basanzwe baduha tw'agasabune twagabanutse cane kandi twasinye amakontra tubaze yuko izo kontra dusinye zizobamwo akarusho ariko twasanze zituviriyemwo uruhombo ariko turasuma tubiheba ko izo kontra basigaye ngo dusinye ntitwigeze tunabisigurirwa kandi ikinageretseko tuzomara amezi 9 gusa. Ikibabaje rero nuko twebwe abakutsa kivi uno mwaka bagerageje kumagabanya kuko twaraduhembwa 50,000 muri kateme sike naho na poste fondamentale baca bakorera 1,000 kw'isaha ariko twasanze zose ari uruhombo. Ivyo biruko mu gihe umuvyeyi wese ateza kuriha amahera y'umwaka wose 3,600 yose kayiri carimwe. Mbo rero nta witwaza na rimwe bahavuye ruboneka yuko amafaranga atahari. Abo bigisha bagasaba umushikiranganji w'indero gufata mu minwe ico kibazo, bakavuga ko hategerezwa gutunganwa gushasha uko abakutsa kivi bokora nuko bohembwa, atari uko bakavuga ko mu gice ca kabiri c'ishure batazobandanya gukora uko batobandanya bihanganira ubwo buzima barimwo bwo guhembwa 50,000 nuko bishikirizwa n'uwo mwigisha. Ariko twebwe rero twagira dutabaze kongera dutera kamo cyane cyane umushikiranganji abijeje amenye yuko turiko turahohoterwa uko turavye ubu buzima tugezemo na kumwe ugana kwitangira igihugu kirirwa urigisha ariko nawe kugira uronke muhira userararema gasaba yuko ufata udufaranga baguhemvye bashirako ayi wawe urumva yuko ako kazi turakora unonokera. Ikindi naco twasaba yuko bopfuma baraba bakanyanyura integuro y'ingene abakutsa kivi bokora bitagenze uko turatamyesha yuko igice ca kabiri c'amashuri turazosubira kwigisha bataduhaye amafaranga yacu yose bateraniye kandi bataje ngo tugire amasezerano mashasha kuko twebwe ntituma twemera gukorera mu ruhombo twufuma tuja kwirwa kurima. Abanyagihugu bama bumva uko abo bakutsa kivi bafashwe mu gihugu c'u Burundi bavuga ko igisata c'indero kiriko gihura n'ibibazo bidasanzwe kuri no ntwaro ya CNDD-FDD ngo ni intwaro ataho izopfa yarashikanye igihugu c'u Burundi.
arakoze King Breve Iranzi kuri no nkuru yatwegeranirije. Abo bigisha bakutsa TV mu biro vy'indero vya komine Mutaho bahamagarira abavyeyi barereye muri iyo komine guhagurukira ikibazo c'indero c'abana babo bakishikira ku mashure bakirabira akariko kayagwa kuko ubuzima abo bigisha barimwo butuma atakanovera k'indero kaboneka. Dutega amatwi umwigisha wahi Mutaho. Bavyeyi ege murereye umuyobozi w'indero bwa komine ya Mutaho haguruka bahagurukire ikibazo c'abana banyu kugira murabe yuko bokwiga neza banonokewe kuko kuvyo abarimu babo bariko barakorerwa nta gatima k'ubukirisu bigisha bafise ko nta kuntu bokwiga ufise inzara mu nda ikigo utamesuye urumva yuko imbere y'abanyeshuri nabone umaramara cane so rero yuko mushaka urubuga mukaraba yuko ibivugwa ari ugushura cangwe ari ukuri mwasanga hari ico mufasha naye mufasha kugira abana banyu ntabwo mumporero kandi mushe mwongera munatabarize n'abana banyu cane cane kuba bakurira hereye ku muyobozi w'indero mu ntara umuyobozi w'indero ku rwego rw'igihugu kuko byose murumva yuko bisubiranye neza ahandi. Musanteri wa komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura Consolate Ndayisaba aravugwa mu bunyonyezi bw'iyo komine harimo kunyuruza amabati yaragenewe ibikorwa bitandukanye muri iyo komine. Abanyagihugu basaba ko haza umugwi ukora amatohoza kuri uwo musanteri kuko bigaragaza ko agejeje habi ubutunzi bw'iyo komine arongoye. Abandi banyagihugu babona ko abarundi bakwiye gutesha abategetsi ba CNDD-FDD ubwo busuma bariko bakorera igihugu atari ukonga igihugu kigiye gucika umusaka. Inkuru twateguriwe na Edi Kwizera. Nk'uko amakuru twatohoja bivuga ubu musitanteri wa komine Mugongomanga Consolate Ndayisaba yamakora amanyanga mu gusohora amafaranga mu kiga cya komine atagira isuguro kugira yikubitire ku mufuko. Ayo makuru nyine dufite akemeza ko uwo musitanteri yama yandika amafaranga y'urugendo bita fredomise mu kinyamazuru kandi ibyo ngendo atigeze azijyamo. Ahandi naho akama handikira abapolisi amafaranga y'izo ngendo kandi n'abapolisi batigeze bazijyamo. Bikavugwa ko ayo mafaranga yose yama anyuruzwa n'uwo musitanteri Consolate Ndayisaba. Amatohoza yakabandanya yemeza ko uwo musitanteri nyene ahetse kunyuruza amabati yari mu bubiko bwa komine yagenewe ibikorwa bitandukanye harimo gusanura amashuri. Ayo mabati akaba yamenyekanye ko yanyurujwe ku igenekezo rya 9 Munyonyi 2023. Ivyo bikaba vyagaragaye nyuma y'aho basanze amabati yari mu bubiko yaragabanutse kandi kuva mu kwezi kwa Munyandagaro 2023 atabati na rimwe rigeze rikikugwayo mu bubiko ngo rize mu bikorwa. Musitanteri wamubajije akaba yivugiye ko ayo mabati yoba yaribwe. Itatangaje abakozi ba komine, uwo musitanteri akaba yararahiye ararengwa ko haba amatohoza kuri ayo mabati. Ni inama mu majambo y'iyo komine yategura inama ku igenekerezo rya 13 Munyonyo 2023, ariko iyo nama iburizwamwo n'uwo musitanteri Consolate Ndayisaba. Ivyatangaje bari bateguye iyo nama ku igenekerezo rya 17 Munyonyi 2023. Musitanteri akaba yaragondojwe inama iraba, ariko musitanteri agatanga itegeko atakwinjira na telefone ngendana muri iyo nama. Abanyagihugu bakaba bagumye babona ko musitanteri atagomba ko ukuri kubyabona kuri ayo mabati yanyurujwe. Ubona ko n'izo nama zateguwe atabishaka. Amatohoza twakoze akemeza ko ayo mabati musitanteri Consolate Ndayisaba yanyuruje bicishije ku munyezamu ajejwe ububiko bwarimwo ayo mabati. Abakozi b'iyo komine kandi barashyira hamwe n'inyuruzwa ry'amabati yatanzwe n'intara ya Bujumbura muri iyo komine. Ayo mabati akaba yagiye gutorwa na musitanteri aho yari muri komine Mutimbuzi, ariko akaba atigeze ashikana kuri komine Mugongomanga. Bikemezwa ko ayo mabati akiyakuraho ku Mutimbuzi yaciye agenda kuyapakurura muhira iwe. Abakozi b'iyo komine Mugongomanga basaba ko boba amatohoza muri iyo komine kuko bigaragara ko uwo musitanteri agejeje habi ubutunzi bw'iyo komine arongoye. Abandi banyagihugu babona ko abarundi bakwiye gutesha abategetsi ba CNDD-FDD ubwo busuma bariko bakorera igihugu atari uko ngo igihugu kigiye gucika umusaka.
Edi Kwizera nawe wenda gushimiye. Ni hano rero tugarukirije amakuru ya Radio Haguruka mwari mwateguriwe kuri wa 18 Kigarama umwaka wa 2023. Mwakoze mwebwe mwaduteze yompi, bagenzanje bamfashije kuyatororokanya hamwe n'uwatumye amajwi abashikira nabo nyene bakoze. Ari Nyamunezero nari kuri mikro, ndabasezeye ndabifuriza ibihe vyiza aho muherereye na ubutaha. Ukuri kutakivugwa ababeshi bitwa abagabo abicanyi bagakomerwa bashi isigeze abicanyi amarira n'amaganya menshi ninde azodutaba hagarare turwanira amahoro hagarare turwanira amahoro wizeye ibitariyo wizera abataribo dukurikira inzira mbi kuko yarimwo benshi inzira idashika no kugaruka ntibigishoboka ninde azodukiza kuba mwaya maganya yacu kuba mwaya marira yacu abantu benshi barabaza mbere y'amana y'abasokuru yagiye